Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndabahaye kaza aho muri hose. Benshi badukurikiye bari mu ntara n'ibisagara bitandukanye vy'u Burundi, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, igice c'ubuseruko, ic'ubumanuko, ic'uburengero ndetse n'uburaruko. Mwese ndabakengurukiye cane, ariko kandi ntibagiye n'abari ku migabane ya kure harimwo Amerika, Uburaya, Aziya ndetse na Australia n'ahandi hagiye hatandukanye tutiriwe tudondora. N'umwanya w'amakuru hagezweho, n'abakengurukira cane ko mubandanya kuyakurikira. Aya tubazaniye araza kwibanda ko ariko avugwa cane bisata bitandukanye harimwo politike, umutekano, agateka kazina muntu n'ubutungane. Ivyo bisata nivyo tuza kwibanda ariko tukaza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Muri iki gitondo inkuru igezweho kandi yihuta tuza no kubabwira ku buryo bw'idonido nirabana n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere mu gihugu c'u Burundi umwaka uheze, General Alain Guillaume Bunyoni. Nta muntu n'umwe atazwi ko yoba yarakuwe muri ayo mabanga nyuma yuko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yagiye aravugira imbere masengesho ya CNDD-FDD ndetse n'imbere y'abacamanza ko ari akagwi kagira kamukura. Benshi bakaba baratekereje ko ari Alain Guillaume Bunyoni ari agiye gukora kudeta. Muri iki gitondo amakuru turonse ariko anatuma abantu batandukanye bibaza ibiriko bibera ku muhana wa Alain Guillaume Bunyoni, ngese vyoba ari ibiki? Turaza ko bigaruka ko benshi bavuga ko shobora kuba agiye gufatwa, mukaza kumviriza byinshi twabateguriye. Bari hafi y'umuhana wiwe ndetse bemeje ko ata muntu n'umwe arekuriwe no kurengana ibarabara rica mu rugo ku rugo rwa Alain Guillaume Bunyoni, ndetse abapolisi akaba bariyo ari benshi. N'ingingo turaza kwirambura ku buryo burambuye. Muraza gukurikira kandi by'isanganya rikomeye ryabereye ku bitaro Polyclinique Centrale, aho hari umuriro wadutse muri ivyo bitaro. Mukaza kumenya byinshi kuri iyo ngingo. Tukaza kubabwira kandi ko ubwicanyi bubandanya bwimonogoza ingozi. Hari uwishe umwana wiwe kubera ubukene, ariko ni Muyinga hari uwishe undi muntu kubera yasohokanye n'umugore wiwe. Navyo tukaza kubigarukaho ku buryo burambuye. Nimubwiye kandi mu gisata c'ubutungane nk'uko nababwiye ko tuza kugaruka ko hari abahuza bo ku mitumba batanze imihoho kubera bari bibajije ko batowe bazoza barahembwa. Iyo nkuru nayo tuyibafitiye ku buryo burambuye. Aho uri hose ngusabe kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, kugira ngo uje ukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza iminsi yose ngaha kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Aho muri hose ndabahaye kaze. Dutangurire aya makuru yacu ku gihanganye gikomeye cane. Niwe umujenerale wenyene ari mu gipolisi c'u Burundi, ni Alain Guillaume Bunyoni. Yahoze ari umushikiranganji wa mbere leta y'u Burundi mu mwaka uheze 2022 gushika ku itariki 8 z'ukwezi kw'icenda, aho yakuwe muri ayo mabanga. Byemejwe n'inama nshingamateka na nkenguza amateka bisabwe n'umukuru w'igihugu General Neva. Benshi bibajije ko hata kintu cigeze gikurikira aho bahategekanwa iki. Amakuru hagezweho muri iki gitondo haragaruka ku bibereye ku muhana wa General Alain Guillaume Bunyoni. Benshi bakibaza ibiriko bihabera se vyoba ari ibiki. Umwe mu baba hafi yiwe yagize ati, ubu tuvugana mbona igipolisi cinshi hano kwa General Alain Guillaume Bunyoni, nta n'umwe arekuriwe no kurengana. Benshi bageze no hejuru ku nzu, ntituzi ko baje kumusaka canke kumufata. Hari amakuru kandi maze iminsi yavurwa ko yoba apfungiwe icamaso muhira iwe nyuma y'isakwa ryakozwe mu muhana wiwe. Benshi bakavuga ko Alain Guillaume Bunyoni yari afungiwe iwe n'ubundi, kuko ntibaheruka no kubona mu ruhame kugira bamenye ibija mbere, dore ko agifise ni peti rikomeye cane mu gipolisi c'u Burundi. Ivyo bikaza bikurikira ivyagiye biba mu mezi atandukanye, ukwezi kwa 12 ku mwaka uheze ndetse no ku kwezi kwa mbere, aho Alain Guillaume Bunyoni ku muhana wiwe hoba harasatswe, ndetse bakavuga ko ari amadokima atandukanye boba barahabonye. Ariko mbere yaho
hari n'itegeko ryari ryatanzwe ko agikurwa ata muntu n'umwe yari yemerewe kuva mu gihugu c'u Burundi ngaje hanze, dore ko yakuranwe n'abandi bajenerali bagiye batandukanye kandi bakomeye. Nyuma kandi ibimenyesha makuru vyanditse ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yarabajijwe n'urwego rw'iperereza, akaba yagirizwa kunyuruza amatungo ya leta ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye nko kurya ibiturire, kubura kw'igitoro, kubura kw'ifumbire ya fumi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nk'uko muvyumviriza rero, umwe mu baba hafi ya Alain Guillaume Bunyoni yavuze ko yabonye igipolisi cinshi kwa General Alain Guillaume Bunyoni ata muntu n'umwe arekeriwe no kurengana, ndetse ngo ni benshi bageze no hejuru ku nzu, ngo ntituzi ko baje kumusaka canke kumufata. Niyo makuru hagezweho. Iyi nkuru turaza kubandanya kuyikurikirana tubamenyere byinshi bigezweho muri urwo rugo rwa Alain Guillaume Bunyoni. Reka aya makuru yacu tuyaveho kubirabana na politike tuje kubirabana n'umutekano. Hari umuriro wadutse mu bitaro Polisebu ariko arakoreshwa ububangutsi uzimwa atakirononekara. Uwo umuriro wadutse mu gitondo cyo kuri wa 17 isaha 2:30 mu cumba cyo kwibarukiramwo c'ibitaro Polyclinique Centrale canke Polisebu. Makuru bakesheje abari ngaho bavuga ko woba waturutse kuri bombone yari muri ico cumba. Ukicaka basanzwe bajejwe umutekano kuri ivyo bitaro bahabereye magabo batora bukwi na bukwi vya vyuma bizimya umuriro extincteur, barapompa umuriro ubona uzima. Uretse ibyo kwisasira byari bitanguye gufatwa n'uwo muriro, ibindi bintu byahononekariye. Ikiduga kizimya umucanwa kikaba kigiye gushika inyuma gato yaho umucanwa amaze kuzima. Niyo nkuru yari igezweho. Mu gihe kandi mu ntara ya Ngozi hari uwishe umwana wiwe kubera ubukene. Uwo mukobwa afise imyaka 19 akaba aba ku mutumba Remera muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi. Ku itariki 9 Ndamukiza uyu mwaka yanize umwana wiwe yaramaze indwi zibiri yibarutse. Abanye n'abajejwe intwaro kuri uwo mutumba baramufashe bamushikana mu gipolisi. Makuru atandukanye avuga ko umukobwa yishe umwana we bivuye ku kubura uko amurera, akongera ko n'uwo bamuvyaranye ataco yamufasha. Amatoza yerekana ko ibyo kwica abana bitaheruka kuvugwa mu ntara ya Ngozi, ariko bikaba hari ibara ryaguye. Mu gihe kandi n'Umuyinga hari uwishe undi kubera yasohokanye n'umugore wiwe ku mugoroba ku itariki ya 16 bwari ku munsi w'ejo muri komine Giteranye. Umugabo azwi ku izina rya Tungishaka ubwo mutumba Tura yacumise witwa Ismail yamuhora ko yamusohokaniye umugore we. Ismail yaciye yitaba Imana, nayo wamucumise yaciye yiruka ariko baracamurondera. Bakuru yavugaga cyane mu gisata c'umutekano. Tubandaniriza mu gisata c'ubutungane. Hari abahuza bo ku mitumba batanze imihoho kubera bari bibajije ko batowe bazoza barahembwa. Duheruka kubabwira ibyo bahuza bo ku mitumba mu ntara ya Bururi ko atabikoresho byo kubafasha mu gikorwa bafise. Mu ntara ya Ngozi nayo hari w'imyaka 51 n'umwe mu bahuza bo ku mitumba, akaba ari umuhuza ku mutumba umwe uri muri komine ya Ngozi. Yavuze byinshi kuri ico gikorwa c'abahuza bo ku mitumba, havuga ko bamwe mu bahuza bo ku mitumba batanze imihoho kubera baza ko mu gihe bazoba bariko barakora bazoza barahembwa. Yarageze ati erega hari n'abari abakuru b'imitumba batanze imihoho baraje kwitoza mu bahuza bo ku mitumba kuko bibaza ko bazotangura guhembwa. Ngo umuhuza avuga ko benshi mu bitoje babonye ko atamahera arimwe baciye batanga imihoro. Ikindi uwo muhuza ashikiriza ngo nuko wasanga abahuza bo ku mitumba bashaka guca imanza z'ivyaha kandi bemerewe guhuza abantu bafitaniye amatati. Menye neza ko abahuza bo ku mitumba atanamande baca, bobo bacejwe gukurikirana amatati iyo mu kibano gusa. Umenya ko ibwirizwa nomero 1/3 ryo kuwa 23/0/2021 yunganira ingingo z'igitabo c'amategeko agenga itohoza n'iburanishwa ry'imanza z'amatati ryerekeye nagura intahi yo kumugina. Mu ngingo yaryo ya 3 mu gace karyo ka 6 yamenyeshwa ko uburi mu bagize intahe yo kumugina umuhuza wo ku mutumba ashobora gutakaza amabanga mu gihe atanze imihoho. Ingingo ya 4 nayo ivuga ko bagize intahe yo kumugina batabihemberwa.
ariko barahabwa agashiruka bute gatomorwa biciye mu itegeko mu kwitura intahe yo kumugina nta buryo na bumwe bisaba. Ingingo ya gatanu nayo ikaba ivuga ko iyi ntahe yo kumugina ifise umurimo nyamukuru kumvikanisha abafitaniye amatati. Intahe yo kumugina ishinzwe cane ibi bikurikira: icambere hari ukwakira ibirego by'abafitaniye amatati no kugira ico bashikirije ku matati yose sentare z'intango zifitiye ububasha. Ica kabiri harimwo kumvikanisha abafitaniye amatati mu gihe ayo matati aterekeye umutekano w'igihugu kandi yakozwe bikaba bidatosekaza imico n'imigenzo myiza. Ikindi nuko intahe yo kumugina ishobora kandi gutorera inyishu amatati avuye ku caha mu gushinga indishi bijanye mu gihe urubanza rw'ivyaha bijanye ruri muri izo sentare y'intango ifitiye ububasha. Ese aho mubaye mubona abahuza bafasha ikibano gute? Nyuma y'iyi nkuru bivuga ko hari abahuza bo ku mitumba batanze imihoho kubera bari bibajije ko batoye bazoza barahembwa. Gira ico ushikiriza muri commentaire. Makuru ari kuvugwa cyane muri aya masaha nari kuvugwa cyane mu gisata cyo kwiyunguruza, aho umusozi wahenukiye mu ibarabara bituma ibarabara rya Bujumbura Kayanza Kanyaru ridahita muri kano kanya. Barabara rikuru ry'igihugu nomero 1 ntiriko rirakora kuva mu ijoro ryakeye. Muri iki gihe c'imvura nyinshi imaze igwa mu karere ka Muramvya yatumye iryo barabara mu gice caryo kiri hagati ya komine Muramvya na Bukeye ridahita. Ni nyuma yaho umusozi usidukiye mu ibarabara hitwa ku mazi y'umwami ni ku mutumba Kibogoye komine Muramvya. Ibico bica bituma bagira ingendo bava canke baja mu ntara z'uburaruko baca barinda kuzigura mu kuzunguruka baca mu ntara za Cibitoke na Bubanza canke mu ntara ya Gitega. Niyo makuru rero yagezweho muri uyu mwanya. Abanywanyi bacu mudahwema gukurikira ivyo dushikiriza misi yose, abakengurukiye cyane ko aya makuru mutayacitswe. Muza gucikwa n'andi yose tuza gushikiriza, ari inkuru nyinshi turuza kubandanya kubakurikirana tukamenya ibyazo. Hari byinshi rero twabateguriye mu bisata bitandukanye. Dusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke sabone mutari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza imisi yose. Imana ibahezagire.